Salut bakunzi b'ikiganiro Weekend Choice, twamaze kugera mu kiganiro Weekend Choice aho tubategurira indirimbo zitanu zibafasha guhimbaza weekend yanyu ikaguma igenda neza. Turara ku ndirimbo ya mbere, indirimbo ivuga ngo mbega imbabazi y'umuririmbyi Guy Noel hamwe n'umuririmbyi Isaac bari kumwe n'umuririmbyi Pastor Lopez. Indirimbo ivuga ngo mbega imbabazi, mbega urukundo, mbega ubuntu wanyeretse. Imbabazi Imana yamitwereka canke imbabazi Imana yamikwereka canke urukundo yamikugira canke urukundo yamikwereka mu buzima bwawe ntibiharurika, n'ubu nikugirira buri munsi ntibiharurika. Reka rero ino ndirimbo ikwibutse ko Imana ari Imana y'imbabazi kandi Imana y'urukundo, Imana kandi y'ubuntu. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, ikomeze iguhezagira, ikomeze kwibutsa ko Imana ihari ku buzima bwawe kugira ngo uyihimbare kandi kugira ngo ikomeze kugirira neza. Iyi ndirimbo igira kabiri, indirimbo ivuga ngo Mucunguzi y'umuririmbyi Fabrice hamwe n'umuririmbyi Maya Nzeyimana. Ni indirimbo ivuga ngo we wabambwe ku musaraba, we wancunguye, ngo nzokwamamaza, nzokuririmba, mvuge ubuntu bwawe, mvuge urukundo rwawe, mvuge ingene wangiriye neza, mvuge ingene wancunguye, mvuge ingene wampisemwo. Ni indirimbo itwereka canke indirimbo itwibutsa ingene Yesu yaje kudupfira kugira ngo amusube abidegenze. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, komeze duhezagira kandi komeze twibutsa ko twacunguwe n'amaraso ya Yesu kugira ngo twidegenze, kugira ngo no musi tubeho tunezerewe kandi tumushima. Ikomeze rero iguhezagira kandi ikomeze ikugirira neza ino ndirimbo. Unyamiza k'inyonga zawe y'umuririmbyi Pastor Joyeux Blaise. Indirimbo ivuga ngo wamfashe ukuboko gushikana hamwe ntari niteze ko noshika, unkorera bimwe ntari niteze ko nkorera. Ni indirimbo itwereka canke indirimbo novuga ngo itwibutsa ko Imana itwamiza k'inyonga zayo, itwereka ko Imana ihari ku buzima bwacu kugira ngo itugwanirire kandi kugira ngo idukorere bimwe vyose twisaba, bimwe vyose twama dusenga ngo idukorere. Tuje ku rubuga rwa YouTube wandika ngo nyamiza k'inyonga zawe y'umuririmbyi Pastor Joyeux Blaise, komeze guhezagira kandi komeze kwibutsa ko Imana ihari ku buzima bwawe kugira ngo igufate ukuboko, igukomeze kandi kugirire neza. Iyi ndirimbo igira kane, indirimbo ngarutse gushima y'umuririmbyi Aimable Bayisenge. Indirimbo y'amashimwe, indirimbo novuga ngo yo kwibutsa canke ikwibutsa ivy'Imana igenda igukorera. Indirimbo ikwibutsa ko ukwiye gushimira Imana, uriho, uri muzima, hari ivy'Imana yagukoreye ino ndwi yose, ugeze muri weekend ufise amashimwe. Reka rero indirimbo igufashe gushimira Imana, indirimbo ikwibutse ko ukwiye gushimira Imana kandi ikwibutse ko ukwiye kwamuyishimira kuko n'Imana igukorera ibitangaza kandi n'Imana igenda itwereka mu buryo butandukanye. Reka rero tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika ngarutse gushima y'umuririmbyi Aimable Bayisenge, ikomeze guhezagira kandi ikomeze kwibutsa ko ukwiye gushimira Imana bivanye n'ivyo igenda igukorera. Iyi ndirimbo ya gatanu nayo ya nyuma, ni indirimbo ivuga ngo mu nzu yawe y'umuririmbyi Dudu Theophile Niyukuri. Ni indirimbo uravuga ngo nzoba mu nzu yawe, aho uri niho nshaka kuba. Nta handi hari umunezero, nta handi hari amahoro, nta handi hari kumva uri satisfait canke nta handi hari bijya vyose twama turondera, bijya vyose twama twiruka, bijya vyose wamaze indwi yose wiruka n'ubu utararonka. Nta handi bironkeka uretse mu nzu y'Imana, nta handi bironkeka uretse kurondera Imana kandi no kwama iri mu buzima bwawe. Reka rero indirimbo ikwibutse ko ukeneye Imana, ikwibutse ko Imana ihari ku buzima bwawe kugira ngo igukorere bijya vyose, kugira ngo iguhe amahoro n'umunezero mu buzima bwawe. Tuje ku rubuga rwa YouTube wandika mu nzu yawe y'umuririmbyi Dudu Theophile Niyukuri, ikwibutse ko atahandi hari amahoro uretse mu nzu y'Imana. Ikiganiro Weekend Choice rero kirangirenga, ariko izi ndirimbo zisanga ku rubuga rwa YouTube, tugende tuzikurikirane, zitwibutse ko Imana igenda idukorera mu buzima bwacu, zitwibutse bijya vyose Imana yagukoreye ino semaine yose, zitwibutse bijya vyose Imana igenda igukorera mu buzima bwawe. Hamwe na Weekend Choice tugume tunezerwa, mwarahezagiwe.